Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ryanje ni Feliciano Bankuka mumenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica kumuhora YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Intumbero y'iki kiganiro no kwibutsa imico myiza yaranze abarundi bo hambere, turaraba ubuhinga bwabo, hanyuma muri ivyo vyose tugasobanura vyiza bishobora kutwubakira. Kuko abasokuru bari batoye bari bafise ubuhinga n'ubumenyi bwabatunze burabungabunga igihugu gushika bakidushikirize, natwe biradusaba yuko tugira nk'uko tukaraba vyiza bishobora kutwunga, bishobora kudufasha kugira ngo natwe tubandanye dutera imbere, hanyuma natwe tuzobirage abacu. Ikiganiro c'uno munsi rero nza kubereka iki? Nza kubereka ico bita umuganda. Muca mwumva tuvuze umuganda utandukanye n'umuganda, si bimwe. Umuganda si bimwe. Ikiganda n'ikiganda uca wumva ko ari amajambo abiri atandukanye. Hari ahantu bita ikiganda mu ntara ya Muramvya. Ikiganda kizoba gitandukanye n'ikiganda. Umuganda w'ibintu, harya utekeye ibintu ari nk'inkwi ukavuga uti nagize umuganda, canke ugatekera ibiharage ukavuga uti birya bitarakubitwa bikiri mu biharuhara ugaca uvuga uti ndagize umuganda. Mugabo uno munsi twebwe tuvuga umuganda. Umuganda ni iki rero? Ntarinze gutinda reka ndawukwereke, wewe wenyene wirabira umuganda uza guca wibwira ico arico. Uheje kuraba hari naho woba utasobanukiwe neza uti mbega none umuganda ni iki, nca ngaruka tuganire kuko uzoba wabonye nk'akazu, ubwo uca wibaza uti none aka kazu bagakoreramwo iki kuko ariko arakora ibikorwa ntaza kuba aboneka. Aka kazu kakorerwamwo ibiki? Niko muganda, mugabo none gakorerwamwo iki? Uheje kukaraba nca ngaruka tuganire. Ikaze nigwanyure mwese, mugire amahoro. Amahoro mwese abakunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Uyu munsi nabashikanye Inyambuye muri komine Bukirasa n'intara ya Gitega. Nkaba ndiko ndabereka umuganda, n'ahantu bacurira. Sinzi ko mwese mwari muhazi. Ikibanza umucuzi acuriramwo ni nk'iki. Niho usanga ibikoresho vy'umucuzi, murabona amakara n'ibindi bikoresho. Umuganda rero murawubonye. Umuganda ni iki? Yari inzu y'umucuzi. Aho nabashikanye mu nzu umucuzi acuriramwo, wavyumvise. Aho ni hehe? Aho turi ku musozi wo muri komine Bukirasazi, ku mucuzi bita Ciza mwene Ruhora. Baca bavuga ngo ni Ciza wa Ruhora, haruguru y'Inyambuye, hejuru ku musozi uvuye ku mutumba wa Rugabano hejuru niho ushikira. Uba uri hejuru mw'itaba, ni hejuru mw'itaba niho aba. Mu kukurangira bakubwira ngo ni Ciza wa Ruhora. Twagiye rero turaba ubuhinga bwiwe bwo gucura, turashika naho niho rero hari umuganda. Twari tubibutsa rero mw'iyo komine ya Bukirasazi, ubu hari muri Gishubi, hari abacuzi rurangiranwa, hari n'abacura insyo aho i Bukirasazi. Baracura insyo aho hambere. Hariho ahantu bita mu Kamugongo niho baza kuzicura. Twarahishikiye kuharaba, hagaca haba rero n'abo bacuzi bari benshi. Nko ku mutumba wa Rugabano begeye ku musozi wa Kangozi. Umusozi wa Kangozi nawo kandi ukaba wariko n'ubutare, aho abo bahinga mu vyo gucura babukura. Baracura imihoro, amasuka, impindu, amayugi ajya y'abatamba canke
inzogera ku bahiga. Bwari ubuhinga buhambaye cane, mugabo urabona bwagiye burahera. Tuvuga ati abarundi bari n'ubuhinga kubera iki? Bo nyene barashobora kuvuga bati ubu n'ubutare, bakamenya kubwimba, bakabushongesha ku buryo bokuramwo ibikoresho bakeneye, amashoka, imihoro, imipanga n'ibindi, amacumu. Bagiye barahera rero, abantu bagiye barahera gushika ubu ushobora kuronka ni Ciza wa Ruhora hariya i Bukirasazi. Urumva yuko rero ubuhinga buriko buratujana, tuvuga ati ubu dusigaye mbere tunabirimba ngo bari n'ubuhinga aho hambere, bari n'ubuhinga hambere aho, ba sogokuru bacu bari n'ubuhinga hambere aho. Mugabo murabona ko ubwo buhinga natwe buriko buratujana, ubu ntituriko turamenya n'ingene twocura n'uruhindu, biriko biratugora. None rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, nariko ndabereka ubwo buhinga, ndabamesha ko abarundi bari abahinga gose, barabona ubutare bakabwimba bakabukuramwo n'ivyuma. Ubu ugasanga tukibishobora, n'ubishobora usanga ari nk'umwe nawe nyene, kubera isoko usanga idakwiye, usanga nk'ubu atagicura ivyo ajana, nta bishasha agicura. Umushiriye nk'ifuni arashobora kuyigukarihiriza gutyo, umuhaye nka zibiri arashobora kugira niniya, mugabo usanga akora ku vy'umuzaniye, ntagishobora kuzana ubutare wenyene ngo abuhingure. Ni ubuhinga bwagiye buratujana bwahagaze. Mwebwe rero mukora imico n'akaranga vy'Uburundi, kwari kubereka yuko abarundi ari abahinga mu tuntu dutandukanye, mu bukorwa butandukanye. Murazi ko n'impuzu bambara kera aribo bazigirira, amacumu n'imiheto murabonye ko aribo bazigirira, bagaca babigira no mu muganda. Urabona yuko urya wewe agifise n'aho agikorera. Abubu rero batabibonye, urya niwo muganda. Tuza turamenyesha imico n'akaranga vy'Uburundi. Nemwe ndababwira ikiganiro ni nyibutsa akaranga, turabibutsa. Nkawe utarazi umuganda arawubonye, agaca abona yuko irya ya nzu y'abacuzi. Mu Burundi twari dufise abacuzi rurangiranwa, bashobora gukora ibintu bitandukanye maze bigatunga abarundi, kuko amasuka yari ayo kurima, imiharo yari yo gutema aho barima, gutyo barya n'imbugita zibafasha gukora ibikoresho bitandukanye, amacumu yo kurwanya umwasi gutyo. Reka rero ndabasezere, ndabibutsa ko ikiganiro kibandanya mu bindi biringo. Icuno munsi kigarukiye ngaha, mugabo ejo na hirya y'ejo ibindi biganiro bizobashikira ku bwinshi. Nico gituma tubabwira mubandaye mumenyesha abandi batabizi, nabo baze baramenya ivyatunze Uburundi, bumva aho Uburundi bwavuye naho bugeze. Kera abarundi barihingurira amasuka, ubu tuyakura hanze mu Bushinwa. Mwumva ingene ibintu biriko birahinduka. Murakoze rero, mugire amahoro.